Bakunzi baniho TV bite murakomeye nitwa Rashmi nkuko mumenyereye hama uyu munsi nkaba nongeye kandi turi kumwe n'undi mutumire wacu mushasha mukeneye kumumenya mugabo imbere yuko mumumenya reka ndabasabe kandi nka kujya nama nabibabwiye muje kuri YouTube channel yacu murabe niho TV mugire subscribe hama haraza kuzinkenge ijya nkengera muce mu fyondako urutoki haraza kuza ama notification menshi ibikorwa byacu mukomeze kubikurikirana nkuko biri imbere yuko tubaha umushitsi wacu abimenyekanishe hama ababwira amazina yiwe reka kwanza mumanze mwinjire YouTube mubikore nkuko nabibasavye merci ko nabibabwiye bakunzi ba Niho TV umutumire wacu twamaze kumushikana ari ngaha reka ndamuhe abibwire ababwira amazina yiwe akazakora hama tubandanye n'ibiganiro byacu mwitwa bande je banyitwa niyo nkuru Ali ariko mugabo abantu benshi basanzwe bamenyereye ku izina rya Ali bin Daoud nkabandi novuga yuko ndo mu homme tout travaux nkora ibintu byinshi bitandukanye antuka mugabo ku bintu bijanye na entertainment sanzwe nkora ibintu bijanye na production hama nkongera nkaba umu acteur ico nico novuga hanini okay Daoud no name ni kuvuga yuko ubwiye bakunzi ba Niho TV ko ukora ubuzi bwinshi ariko ukaba tubwiye nk'ubuzi bubiri uri umu acteur urakina amafilme uri n'umu producteur okay sawa none wotubwira ivyerekeranye n'akazi kiwawe nyene ngisata cha entertainment ku bintu bijanye n'akazi ukuntu ndiko ndabikora ubu novuga yuko kuko ubu ahantu turi ubu mu bintu vya entertainment ku bintu bijanye na filme je ndibaza abantu benshi babikora basanzwe babizi ubwa mbere byo ni ibintu bisaba uburyo bwinshi bimaze kuba rero bisaba uburyo bwinshi haragera igihe usanga umuntu ari muri ka bitameze neza ka isaba uburyo mugasanga ntabwo afise bikaca bimusaba yuko abanza kugira gute guhagarika no ahantu uvuga yuko ugiye nko ku rubuga rwanje rwa YouTube Ashali TV urashobora kubona ibikorwa byanje meruka gukora mu mezi aheze ariko mugabo muri kino kiringo nta kintu ndiko ndakora antuka nta kintu ndiko ndakora kuvana n'iki film ikeneye uburyo bwinshi ndibaza ku bantu bakina amafilme basanzwe babizi ikeneye uburyo bwinshi naciye rero mbanza kwanza guhagarika gato nkunda amazamezi agera kuri abiri ntariko nakora filme ariko mugabo hariko ibiganiro ngena ndashirako ibiganiro kuko nakubwiye yuko ndi mu homme de tout travaux nkora ibintu vyose urumva ndasambura iki chance cyo hariya okay nkuko mu byumba Daoud yabibabwiye ti asanzwe akina amafilme mugabo bivanye n'uburyo bw'ingene aha muhiri wacu kinye filme urumva yuko bisaba consommation amahera menshi ariko akaba hagaze nk'ikintu cha 2 mois adakora none Daoud uretse yuko ubu wicaye urashaka kutubwira nka filme umaze gukina amazina yazo hama zatwaye amahera ngana gute nkuko uri kurabivuga je ndashobora kuvuga bati ubwa mbere ho je sinatanguye gukina filme nkina nka jewe ahubwo natanguye gukina filme nkinera abandi bantu ugiye kuraba ugiye nko kuri Mugisha TV urabona amafilme menshi aya nakinye ugiye kuraba hari serie haje Ingome z'urukundo hakabaho Bahebi yake narimo hakabaho Sibomana filme nyinshi ariko mugabe nyuma yaho maze kuva hariya nka zino arashoboye gukina filme nyinshi hariho za Bad Imagination hakabaho Intumva hakabaho izo bita Selfie hari izo bita Mariage VIP hariyo bita Suhaila donc iyo niyo filme novuga yuko niyo nahagarikira ndashaka kugufasha inshuti canke ndibaza yuko ntabwo ari kibazo kwira kuri media ivyo nibiganiro tugirirana jewe umuntu aba yanyifuje kesa swa musaba amahera canke nkamusaba
ibindi bintu wanashaka kuko nshobora kujya gusaba amahera mugabo nanjye ndagushaka ku ikintu ashobora kuvuga ati je urankeneye muri filme yawe voilà nanjye ndagukeneye muri wanje urumva ni échange ziba zihabaye donc rero urumva ibiganiro nk'ibyo bya Kenuko kuri media ngo je ngo ahubwo unyifuje avuga bati le type arazi ibintu dushobora gukorana ansanga in box tukumvikana nkumva ndamuravye nkunkavuga ati uyu muntu bimeze uku nuku nkamwiga niho nca mbivuga nti nca nkafata ingingo tukaraga jewe nawe in box mbese bitarinze kuja kumuganga. Sawa Daudi Mboje naryohewe n'inyishuru kuraha abakunzi bacu ba Niho TV. Hama hari ikindi kibazo nshaka kukubaza. Eske Daudi mwo bamwubatse cyane? Jewe ndubatse bungira mari imyaka 3 nubatse. Ugomba umare imyaka 3 wubatse none mbega aho watubwiye witwa Daudi tuzikora jewe ndu mu mizilma umva umwe umumizilma karifye urumva wawe ndino arenganye gusa nkuvuga ati nujya nyingu naje ndumizira urumva biracamwe rimwe na rimwe kuko urumva akazi rimwe urumva ako kazi kagutuma wowe utitanja kandi umumizilma wumva akora kinyabara urashafuje bisifo gushira ko nkuru cyabiryo urana abakobwa umukobwa yitangiye fresh acabega nawe n'ibyo bivuga bicabigenda fresh no mu butume muri muzega makura amina uranutse oya makurata ni gituze makurata si gituze abo makurata ni banze aba Pamela bajya bavariya bavuyoza bandi mugabo urashi Ndio ndio hizo tambuko ni karaka ndio kuipatia. Oya tushimije nani Islam kabisa. Nyene urazi rimwe na rimwe nyene byaciye mu mbundo y'isindi batamusubira. Hama ikindi kibazo nashaka kukugira abakunzi bacu baturaba abafansi bakwemera. Nuko ushaka mbega ho ufise abana bangahe? Ashije sakana kamwe. Kama zameza abiri kavuze. Akana kamwe. Urachari umuntu ngomarire ndacari mishasha n'umwangere ngana n'ubu uracashushe ndacakaze fresh bakunzi ba Niho TV urabona ko turiko turayaga ibiganiro byacu birabandanya hama umukunzi wanyu umushitsi w'iteka nabazane mwamubonye ariko arivuga byose n'akazi kiwe hama nashaka kandi nongere kukubaza kuvyerekeranye n'akazi kiwe k'ubutitero maze gukora filime maze gukorera abasitari bangahe bashoboye kumenya niyo nk'uko nyinshi usanga ari nk'amaseri za zindi zimwe zibanda usanga ifise nk'amaepisode nka 50 ni nyinshi vraiment ugiye kuraba nk'izi wanjye ni episode 2 ugiye kuraba izamugisha ni episode 2 ugiye kuraba za ntuzega zaba kuzo tumezo mw'izuru TV ni isoko erega ndumva ko ari sawa rero nimba umaze gukina bajya basamugisha abandi Niho TV ndumva ko bakera kandi akazi kiwawe ndazi hari abafansi bakunze kumanya tukayaga bazi n'akazi kiwawe benshi ari abantu kumva nk'abari behind the camera sico kimwe n'ubari kuri kamera imbere umva nk'umwakaroje nawe ko ticaye ngaha twe tuciye front of camera mugabo nyuma ya kamera n'ubundi bicaye uriya rero kugira bamumenye abari ngorane mugabo twebwe rero bacanye kugira ngo twinka nukuvuga 90% baba batanze nuko nari nyuma ya kamera mugabo ibindi bice nko kwicumi kwijana byo binzi nuko byo babyaranga muri kamera rufa none urashaka kutubwira adresse z'akazi kiwawe aho ukorera mbega urafise biro aho ukorera cyane ugenda afise biro muri ville hama adresse zanjye za social media ugiye kuri YouTube ukandika Ashali TV Ashali TV ASHALLY ugiye kuri Facebook naho ukandika nk'uko nyine Ashali TV ucironkeye
ugiye kuri Twitter ukandika Ashali TV plus 257 aho uraronka ibintu ugiye kandi no kuri Instagram uraronka ibintu urumva abantu ugiye kumasa bose urumva kandi uja kuri TikTok uraronka ibintu bose mu mandi udakunda sasa aho ni sawa urumva katika gateye imbere neza cyane hama nagiye cyane kumva murumva yuko azi ibintu byinshi amaze kugira amatimwe menshi nkuko mubona yarakinyira abagasore bamugisha tangwere mirumva yuko ni umusare urumva akazi kiwiwe kakuma gateye imbere none nk'ubunye mvuze ati jewe ntazashaka kujya muri groupe bisabiki wosabiki ucese kwinjira muri groupe jewe ukavuga ati jewe nasikana kwanza unamejanga kuraba kufisiyo tala hanyuma tukaraba yuko umeta ko abantu bavambiye abantu bavambiye ugasanga aikara gushaka gukina filme bwabo bimenye kwene nabyo birimo birica mu filme usanga ariko arakina mvuga akina shaka gutwenga urumva ntayiviva nyina yinjira mu neza indani filme urumva tukaraba yuko twigize umaze genda gusubira inyuma gatoya ngeze no ibintu biko bigatuma ndewukiza muri filime n'abantu bariko ndabona ati ko turakorana ugasanga nk'ubu nka jewe nawe turiko turakina ugasanga wowe ni wewe ebana filime wayinjiyemo indani nk'ubu ugasanga jewe n'umuntu andavye nko mu maso arabona neza yuko ari bwaje iyo filime ikintu umuntu ategerezwa kuraba akabona yuko ariko ego kandi urumva ikaba bisaba ko wowe uri kurayikina wereka abantu ko ari ukuri hagezeho sene za emotion erekana nyene iyo emotion hagezeho sene za komedi erekana iyo komedi donc ikintu cyari cyo cyose ukakifira rero hari umuntu usanga ntabashobora je nagusubije inyuma gatoya n'umuntu nigeze gukinisha donc ari filime agakina igeze kumpera bigaca bisaba yuko apfa ngo jewe n'ukuri ntuzose kubisene sene birafuye ngo just nokina mfa umva abayaje ari mwese bisaje ariko habero kukinisene zo agatimiriza uza guca ngaho mu barabara wa ebana wambaye amashashe kuvura kinisene y'ubusazi ni misegonda nk'itatu wamaze kubisaza bamwe tugiye muganga mu misegonda nk'itatu ubwo nyine wamaze kugira muganga ni farasa ugenda uracisha none nk'ubunye tuvuge nka wewe kurako ubazi ne umuntu aguhaye sene uri mu cyumba ndumva imigore mugafatana cyateye mukifuka urumva ni sene n'akazi umudamu wawe abibonye wumva yo byumva n'ubuze so nayo abantu batinya ibyo donc nenda gusubira inyuma sawa suivant na culture y'iwacu ngaha iwacu i Burundi imigenzo y'iwacu ngaha i Burundi ibyo ntabwo biture kurira sawa kuko bit ya filime ni kwigisha sawa ese urashobora gukina filime ushobora gushira muri écran plat hicaye mama wawe papa wawe abana abana nimba bakure muri sale leo kuja mu cyumba kufekwa mu gihe hariho modification ushobora gukora kwerekana yuko deje bano bantu bagiye mu bintu abana ntibatangujyanye mugabo none wize mwinjira mu gitanda mugatangura ari we jewe namanumva mbese binateye n'isoni y'Imana basanga ngo bagiye muri shooting yeso abantu none bakunda bakina film mugabo ugasanga ngo kugira ngo winjire mu filime sawa sawa nakamujyane film n'amajambo hamwe na kaneva igize iyo film sawa mugivyo bindi biza gutuma umuntu ariko araraba bituma yigira mu zindi muri dibona kuko ndashizora abantu bako barahuza wafu n'ifoto video bariko barahuza ujya ariko araraba hariho mpoza zashayinjira niwacapa vya bintu za ubale baso ibyo bidaga mudari kurishura abakunzi bacu abafansi bacu baguma dukurikirana hama ikiganiro kirabandanya mugabo tugira dusozere ngomba ndakubaza ibindi bibazo nka bibiri kugira dushoboye guheza ikiganiro cyacu none nk'ubu sene iyahe ukunda iyo uri kurakina iyahe sene iyo ukinye wumva kuri fiere wumva ko wishoboye sene yo gukankama s'il vous plaît yo sene yo gukankama no kubonera umuntu
uravyumva iyo ndashobora kukumaniriza hanyine ndetse urumva iyo sene yo gukankama niyo sene ya mbere indyohera kandi iranyorohera no sene yo kwiga umutuba hama akaba rero sene riri mbangamira rwose kugira ndayishobora urumva bisaba concentration bisaba kurya n'ibiribiri canke nkagira ibintu bibishe kugira ngo ya sene usanga gutambuka iranzumbaraga ukunda iyo guhakanye n'uwahakunye ugakintu ugasanga mame abantu bose bara abafilme bakanagutinya foka tunafokera n'umugore cyangwa ngafokera abana ibintu nk'ivyo iyo sene iranyobera rwose. Okay, sawa none iyindi sene no kubaza tuvuge nk'ubuye wo ukunda serious cyane ukunda comedy iyo urakina film yena kugene comedy tutapfa byose rero kuvuga yuko uzanye muri comedy uzanye muri serious za twist bose ndamenye. Okay, bakunzi ba Niho TV murumva yuko ikiganiro cy'iwacu tugira tugisoze hama umutumire wacu mwamubonye ni Daudi yababwiye akazi kiwiwe yanababwiye Facebook yiwe Instagram Twitter na Shali TV ngo bagende bagire subscribe Shali TV bakunzi ba Niho TV bagende supporting urumva yuko bose mu Burundi kugira dutezanye imbere supporting kugira akazi kiwacu nta wishoboza ari umwe. Hama twashaka dusezerere ikiganiro cy'iwacu niki wobwira abakunzi bacu niki wobwira abariko baraturaba kuri umwanya wobahanura iki nk'abavyeyi bo babanka ko abana babo bokina filme ushobora kubahanura iki ngaha? Jeno ikintu no hanura abakunzi bariko baradukurikirana muri kano kanya abakunzi ba Niho TV ubwa mbere kwanza tube ku aba patriote abantu bakunda ivy'iwacu bavyumva nk'akarorero gato urashobora gusanga nk'umurundi yakoresheje igikomo kuri ico gikomo ugasanga yashize ko urumva amadarapo za Amerika za hey akibagira yuko ari promo ari karagira promotion ibindi bihugu rukira gushiraka amadarapo y'igihugu ibintu nkene ivyo sawa hariho indirimbo z'abarundi ugasanga ari karumviriza indirimbo z'abantu bo muri Asia za hey ibintu nkene ivyo okay hariho ibintu vy'iwacu ngahi wacu twifitiye vy'iwacu kuri ubwo rero ikintu nene ubutumwa hano ariko ndabutwara ubwa mbere abantu dukunde ivy'iwacu aho iwacu hariho impano nyinshi zitandukanye please turabasavye mushigikira urwaruka uno musi nk'imbi ibindi bihugu mubona biteye imbere u Rwanda Tanzania za Nigeria nuko bakunda ibintu vy'iwabo juste urashobora kugenda muri Nuzega muri mu Rwanda nta bisi nimwe uzokuriramwo wumvira kiravuza umuziki w'u Burundi supporting ivy'iwabo bashira ivy'iwabo cyangwa usanga hajya kuri bisi ngo bacafye ko ngo umurundi cyangwa mu Tanzania bacapa ko biwabo mugabo ngaho ugiye mu Burundi usanga ibi bisi bicafye ko abantu zega abatanzania abatahamonde ba Harmonize kaho gushiraho basatsi biba Big Fizzo bandara abakobwa beza nga uraba n'ivyapa bashira haje usanga bashize abantu babazungu urumva rero ico kintu rero ubwo butumwa nukuri bushikira umurundi wari wese aha nubwo yo bari mu mahanga dukunda ibintu vy'iwacu nujya agira kazembure kwibarabara niyifuza gucapa umuntu kuri kioske yiwe kugira bamukunde ntaza cape ko Diamond namucape ko Satbi cyangwa mucape ko undi muntu cyangwa gucape ko wewe kubera ko wewe nibamara kugucapa kuri kioske umuntu wese uyu mukobwa ntwaye maintenant uzocukora ikiganiro kirare kuri 10000 views none ntuzwi ntana kandi wirigura akora amateka urumva wirigura akazi keza nyene turababona mugabo urumva Burundi ngo nabakobwa beza bahari ibyapa byose bagenda bakamadika ku bintu zega abakobwa tutazi murumva conseil wiwe nuko mushobora gusupportinga aha mu Burundi wacu musupportinga abastare biwacu abariri mu muziki ndundi baravye filme sakwa baravye filme zi Burundi sawa barike kuraba filme by'abahinde ni baravye filme please baziraba please zibinjiramwo please zinatera n'imbere please zitera imbere n'abantu bifuza kandi kure kuri mitahe s'il vous plaît bare kuri mitahe dukore filme zo ku rwego rwo hejuru none wombwira nkino kamera uteze filme isagute iyi kamera irikira gukamera uteze filme isagute turone bi kamera binini kabisa abantu bafite amafaranga abantu bari mu bihugu byo hanze batanga amafaranga natwe turarekwe wanashaka miliyoni 30
ni film imwe gusa ko film bisukuye ku buryo umukinyi wari wese azoyikina aba ari qualifié avuga ati bana twe turagiye himba tugenda mu Rutana himba tugenda kuri Fire Nyakazu tugiye gusohora filme mugabo irimwo budget hamwe film umuntu wari wese aravye avuga ati no kuri kuraraba nk'ubu hari no gusanga filme nziza kubera ko nta buryo burimwo ni handi ucu usanga filme umukinya ari karayikina ukamenga ari karakoporora ibintu bamubwiye mu mutwe orke hariho izindi strategy umuntu ategezwa kumukinisha ukamu direct agakina neza ibintu bigasa neza gusumba. Okay, bakunzi bacu bakunzi ba Niho TV muramwumva yatanze impanuro ati nimureke kuraba iby'abanyarwanda kuraba iby'abarundi n'umusapotinge kwanza hiwacu hama ikiganiro cyacu giherenganye ne nkabanda bashimiye kuba mwadukurikiranye hama mukomeze gusapotinga abasare biwacu ngaha bakina filme abaririmbyi hama kuri micro ni jewe Rashmi wo twari kumwe mutumire wiwacu ni Daudi yababwiye byose hama imani baheza genda bakunda bye bye.